Turabaramukije mwebwe mwese tugiye kubana mu kino kiganiro kigufi cyane aho tugiye kuyagana cyane ibiri birabera ngaha muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Abenshi mwagumye mudusaba amakuru y'ingene mu gisagara ca Uvira vyifashe ndetse no mu gisagara ca Goma mwabonye yuko habaye alert idasanzwe yatumye abantu benshi baja mu rujijo bavuga ati eske ibintu biki vyabaye, turaje tubabwire ivyabaye ngaha mu gisagara ca Goma vyatumye n'abene igihugu benshi birukira mu mabarabara maze bagahangana n'inzego z'umutekano. Sije gusoma kino kiganiro turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa yuko umutambukanyi canke umugore wa Colonel Sematama yoba yaragandaguwe mu gisagara ca Bukavu, nyuma yuko tubabwiye yuko warasanzwe amucungira ubuzima mwateguye nawe yagandaguwe. Bivugwa yuko boba bagandaguriwe rimwe kuri uwo munsi. Kaze ni karibu rero mu kino kiganiro tubabwire situation actuelle mu gisagara ca Uvira, Bukavu ndetse na Goma. Ivyo vyose urabikora urabimenya mu gihe uba waramaze gukora subscribe na like, gihe wamaze kuba umunyamuryango wa B-Info News. Jewe nitwa Cody Black, nije tugiye kubana mwino ncamake yano makuru. Hari vyinshi biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ahagiye hatandukanye, bivugwa uburyo inyeshamba z'u Rwanda zoba zasohoze canke zoba zitanguye gusohoka mu gisagara ca Bukavu ndetse zikiyegeraniriza mu gisagara ca Goma, bikarangira zino nyeshamba zivuye ku butaka bwa Kongo. Ibi ni mu vyo president w'igihugu cy'u Rwanda canke leta y'u Rwanda yasinye Washington ku masezerano aheruka gutegwa ku mukono, aho basinye uburyo bagiye gukura ingabo za M23 canke RDF ku butaka bwa Kongo. Uko vyorganiye canke uko biteguwe no kukurikira ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ya Washington hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda. Basezeranye yuko indwi ya mbere u Rwanda rwiyemeje gukura ingabo zago no gukura ivyuma vy'ubwirinzi zijanye no kwivuna abansi zose zari zihasanzwe. Iyo n'indwi ya mbere. Indwi igira kabiri ari nayo turimwo n'indwi umugwi wa AFC M23 uzova mu gisagara ca Bukavu uja kwikoraniriza mu gisagara ca Goma, aho indwi igira gatatu naho hazofungurwa ibibuga vy'indege vya Goma ndetse na Bukavu kugira ngo vyorohereze itangwa ry'imfashanyo by'abagira neza. Aya niyo condition abantu benshi mutamenye yuko bigiye gukorwa cyane mu gukura ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ngaha ku butaka bwa Kongo. Abenshi bagumye mwijijanye imitima ati ko ditubwire bimeze gute muri Bukavu, bimeze gute, vyifashe gute. Ariko mu gisagara ca Bukavu ntituje tubabwire ngo M23 yahavuye, ngo M23 yahavuye, ngo haje, ngo bariko barahunga muri make. Ariko hari amatangazo ndibaza mubona ariko arasohoka, amatangazo novuga yuko atawo yizirija kwijana kuko n'igihe bari muri Uvira ano matangazo twagiye turayabona, mugabo ico yariko arerekana twarakibonye ko mu nyuma twagiye kubona nabo bavyemanga yuko bagiye kuva mu gisagara ca Uvira. Ndazi yuko abantu mudukurikiraniza inkuru zose mwagiye murazitorera hafi, rero reka tubitega amaso kumbure tugiyoza turabibona ku mirongo y'urugamba ko impinduka zoza ziragenda, hama tubone zino nyeshamba z'u Rwanda zamaze guva mu gihugu ca Kongo, kuko mu vyo basinyiye Washington basinyiye gukura ingabo z'u Rwanda na M23 muri Kongo ndetse bagakuraho n'ivyuma vy'ubwirinzi, igihugu cyose kigacunga umupaka waco atavyuma vy'ubwirinzi ndetse ibintu bikagenda bimeze neza. Uburundi bugacunga umupaka wabwo, u Rwanda umupaka wabwo, Kongo umupaka wabwo, ibintu amahoro mu karere akaboneka. Ibi nivyo leta y'u Rwanda yasinyiye hariya muri Washington. Rero kuba ariko barabaza situation actuelle yo muri Bukavu, c'est vrai ntitwovuga yuko inyeshamba zirahava, kuko ubu tuvugana inyeshamba nizo zikafise mu ntoki, mugabo zogenda tubona impinduka zijanye na diplomasi ngaha ku mirongo y'urugamba. Ngaha rero ikindi kintu no babwira nibijanye n'umutekano usa n'uwahungabanye mu gisagara ca Goma kuri no munsi, aho ibintu vyitari bisanzwe. Abantu benshi babajije ati muri Goma hari habaye iki, vyari bimeze gute. Ariko amakuru dufise yizewe muri Goma nuko habaye ukudahuza cyangwa gushamirana hagati y'inyeshamba z'u Rwanda M23 n'abene gihugu basanzwe baba mu ico gisagara, aho zino nyeshamba zorganije umukino wa tombora
mugabo abene igihugu bakongomani bazana amahera birangira basanga ari scam bariko barabahenda aho bamaze gutanga amahera yabo bamaze kugira ivyo vyatombora abene igihugu babona yuko baza guhinyura yuko ari ubeshi niho baca birara mu mabarabara maze batangora konona ibintu bavuga mu dusubize amahera yacu ni mureke kutwiba mwabisumamwe by'ibinyarwanda. Muri make kujanye n'umutekano muke waranzwe mu gisagara ca Goma nico vyari bivuye ko abariko bari bazi ko ari wazanire bayinjiye bimeze gute, donc nivyo vyabaye nta rusoro rwaturitse ariko nabene igihugu bagumutse kugira ngo bagwanye ubwo escro bw'abasikare b'u Rwanda canke bw'izinyeshamba kuva mu gihugu c'u Rwanda zabahenze ko bagiye gutombora ariko birangira bibwe utwabo. Rero ndibaza nta muntu asubira kutubaza ivya Goma nuko vyari bimeze, ariko reka twigire muri Uvira neza Kavimvira hari amakuru ariko arahavugwa yuko hoba hafatiwe umwe mu basirikare ba M23 ku mupaka ngo ariko aragomba kweberekeza mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru namakuru yagira cicikanaho mu butumwa bw'ama audio aho hariho audio iri mu rurimi rw'Igiswahili iri kiraca hirya no hino kwiza imbuga bavuga ko ngene vyagenze. Majambo make bavuze yuko yari umusirikare w'u Rwanda yagomba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi aciye ku mupaka wa Kavimvira. Mu byo bamusanganye amapasiporo agira kuri ane ndetse na CPGR aho bagerageje kumubaza vyinshi ndetse abankira gukura kode kabanga canke password muri telefone yiwe, ariko abazanendo bamubwira ati mu gihe utayikurayo tuza kuguca umutwe atakibazo na kimwe. Niho rero yaza gufungura telefone yiwe maze baza gusanga koko n'umusirikare yuzuye wa M23 hama baramwitaho. Rero tuzokomeza tubaronderere suite y'uwo musirikare w'u Rwanda yafatiwe ngaha Kavimvira kugira ngo ashobore ariko aragerageza kujabuka mu gihugu cy'u Burundi. Rero uwo akaba yagiye kwitabwaho cyane kugira ngo ashobore kubazwa byinshi. Hari andi makuru novuga yuko ariko aracicikanaho avuga yuko ngo hariho umusirikare nyene wa M23 yoba yarafatiwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse ngo akaba yarerekejwe muri Uvira kugira ngo ashobore gukurikiranwa n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko ayo makuru ntitwoyemeza kandi ntitwoyahakana mu gihe tutarabona itangazo ry'umushikiranganje w'umutekano abanza bitubwire. Ndibaza yuko tutobiha umwanya munini kubera ko urashobora gusanga ari amakuru atavyemeza afise ugasanga tuyabashikirije ugasanga tubahaye ibihwa. Niyo mpamvu tuzobanza kuyoga runono tubanze tumenye ukuri kwa nyako eske ukuri nukuhe kugira ngo ibintu bibandanye mwumva ukuri kuzira ibinyoma. Ukuri kwose ko zoba kuri ndiyemeje kuzokubabwira kuko nzofuma ndakubabwira mwanke kukwemera, ariko ndahari kugira ngo ashobore kubabwira byose buri kimwe. Abantu batoje amakuru yo muri Sud Kivu ko bimeze kubera ko twagize ikibazo cy'umuyaga nkuba ntitwashoboye gutorokanya amakuru yose ahari, haba ngaha muri Plaine de Rose tumva ko hari bidasanzwe, haba ngaha muri Sange turumva ko hari bidasanzwe, ariko nitwamara kuronka ukuri kwavyo kose turaza kuyegeranya kugira ngo dushobore kuyabahereza ata kibazo na kimwe. Rero turaza gukomereza, murabizi yuko atamakuru namwe tutazobaha mu gihe zoba tuyafise, nta makuru tuzobima ngo ni kubera ngo arimo idesa novapa. Tuzobabwira ukuri hama mukumve mugabo nibiba ngombwa. Rero muri make ama alert ari karaba nayo ngayo kina babwiye tuza kuyagira mwana makuru nikijanye n'urupfu rw'umutambukanyi wa Jacques Sematama. Uyu mukoroneli mu kiganiro nabahaye ku munsi w'ejo narababwiye urupfu rw'umwate yarasanzwe agendanira uno mugore wa Colonel Sematama yiciwe mu gisagara ca Bukavu. Rero mu kwicwa kwiwe byavuye cyangwa byaturutse ku makimbirane uno muhari wa AFC M23 ifitaniye na twigwaneho. Ngo ayo makimbirane yavuye kuki bimeze gute? Amakimbirane yavuye ko M23 yasekurungika izindi ngabo hari amusozi miremire ya Fizi, bituma haba ukudahuza haba kushwana ndetse byanagiye bituma byanakweze ururupfu guno mwate wa madamu wa Jacques Sematama. Ariko twababwiye ko babateza ka ambiscade bari mu modoka arapfa, ariko amakuru yagizwe ibanga
tugiye kumenya nuko uno mutambukanyi wa Colonel Sematama nawe biriko biravugwa cyane yuko yoba yapfiriye muri aka gatego batezwe n'inyeshamba za M23 RDF nkuko amakuru yacu ariko arabituzanira canke biriko biradushikira. Rero izi nkuru zose twababwiye yuko ari sweet nk'inkuru nari nababwiye ko ari umwate kumbure tuzotoza tumenye ivy'umugore uko vyifashe, ariko n'ubu ntitugiye kwicara tugiye gukora amatohoza kandi kugira ngo tumenye vyinshi cyane ku vyinyegeje inyuma y'izi mfu z'aba bantu kandi babiri. Jewe nitwa Codile Black, nshimire cyane wamaze gukora subscribe n'urukundo rudasanzwe mukomeza mutwereka. Ndizera yuko Uwiteka Imana azoyibahembera. Tunashimira cyane mwebwe mwese mwama muza mu commentaire mwe murayikinga ama video yacu ndetse n'ababandi mu chain box mukatuyagisha, ni ibintu vy'agaciro. Turaza gukomeza tubabwire ukungene ibintu biko biragenda hose ko vyifashe muri rusangi. Rero ibiganiro vyacu vy'uno munsi turacayibandanya, kumbure nituronka ukuri kose turaza kuza turakubaha ata kibazo na kimwe. Kandi bikibanure nifurize cyane abamaze gushika mu mihana yabo, ndabona ko ka weekend hariko kararangira kugira ngo ku munsi weje tuzozindure ku buzi, tuzogezindure tumeze neza cyane. Kandi bikibanure, bye bye.